bakoresha umwanya Chimamanda ikintu kimwe cyambere akwiye kumenya hariho abantu batumwe intama zazimiye abo ni bande abakozi b'Imana Yesu yavuze none the prophet of Jesus Yesu yaje mission ya mbere yazanye Yesu kwisi n'ukugiriki yazanywe n'abanyabyaha none prophet of Jesus adatwaye abanyabyaha nyene hariye kugira babone ibitangaza bature babone rijyawe urazi nk'amadiri we rindira mwino misi noti igiye kuboneka wonyene uzokwiruka Tange nguserukira abanyabyaha jewe ndi umunyabyaha yemewe n'amategeko abizana vyatura ahubwo Joshua zubwenge man jewe birazwi neza ndi umunyabyaha akwije ivyangomba Tairo 6 demana ujya ni Yesu ni kujya ngene yari yibereyeyo yazinduka mu gatondo nuko ata radio zari zihari akirira ni radio yiwe ata muntu avyonze Chimamanda bita gute ba Joshua ni bibwa kubera iki ivyo monde barimwo siyo warimwo kubera iyo buri gihe iyo umuntu utamutahura mwita amazina yose ushaka demana ari muri monde spirituel vrai ego oh my god none hari umunsi tumwe atandika ijambo meditation iki eka iyo umuntu ari muri meditation umuntu ari muri meditation rero kugira umutahure bisaba nawe uje muri iyo meditation demana yarakoreye cyane ino entertainment imyita umusazi kandi n'abari bamwise umusazi jewe nariswe umusazi umuntu ambye yanyise umusazi ni Karabasasha sawa mugarazi yaranabipostinze ati umusazi arabipostinga abafana biwe babahungu biwe bose ati simbiza rasara Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kwaba na mu gihugu cacu ciza je répète ciza c'u Burundi kwa buri media so ndakubwira ngo big up son and don't give up ese ntabwo kora ikiganiro ngo ndakubwira ngo ncika intege ko gucika intege si vyiza dans la vie si vyiza namana babwiye ngo ufise ihangiro ushaka gushikako malgré circonstances continue comme ça ibintu byose bizogenda neza kumwe n'Imana yes yedigare bamuzika muri na minyane de la Yagatech TV minyane de la Capital minyane du monde guys yedigare bamuzika ngenda bahesho ariko noneho yabari simbizi nkaba numva jewe nshushe sana simbizi ego amakuru y'iminsi Jenny fresh nabo tango igana n'ingana n'amazi biraherera bisanzwe hari umunsi numwe je twiga dugora igana nafite akantu ndiko ndani wa mugani nije ngo wowe wakwera hariho umuntu avugishwa n'inzara n'uvugishwa n'agahimba wowe itamwe wahe uvugishwa n'inzara n'uvugishwa n'agahimba shabose ni babi gute abo bantu babiri bose baragoye kujera umuntu afite agahimba aragoye kujera umuntu afite inzara wewe rero tumaje waborewe n'agahimba aragoye kujera aragoye kujera n'uwishwe n'inzara oyo gubona n'agahimba ko majyama gasinzire gubona n'inzara nta uri karavugishwa n'akaboregwe k'agahimba n'uvugishwa n'inzara yamukubise byose ashaka tumurerwa n'agahimba kuko agahimba uramukubita gasinzira w'inzara we ni ucumuhohoshe hasi hejuru ni mubambe niyo mpamvu rero kenshi iyo buri gihe yo nzi ko hari ikintu ngoma nshire kuri media swat mbanza kwihereza kiziba kugira nyaze kuvugira ngo yaborewe okay Tanga uriko ijambo kiziba kugira ngo bataza kuvuga ngo kini nywa n'amazi yitwa life nayaguye kuko amazi ubuzima 26 life 26 life kandi nivyo wamugana ana muri life 26 life kila kitu imigambi gumiba myinshi igeze mu mazi Chabaze negeze kuyabona sinenze ko ari muri 26 life n'ubuzima life partout everywhere wa yamambo urumva no gwa support tu no gutanga support hama kindi naco uri kuravugishwa n'amazi babonye kuri akoramwe amazi nkavuga ikintu gihambaye hari abantu bahora baducira imanza yakaramwe inzoga yakaragira iki mugabo ari kubuto yage atakintu nakimwe amazi goroka turaruzi mugabo baeje urafa n'inkato
inkato ebara mba ndi hejuru ari mbwira nk'urukato waririmbye muri shaje bijya byose narabiririmbye mugabo nari example basi naco ririmbo urukato zurasimba hababaza ngo yararima azamba ngo yari yambaye iki yari yambaye mwizosi ngo baranyerera na Deniza we Deniza wama aro eba we nawe bakiruka kuvanga gushika igihanga ari kwa Prophet wabonye video na postinze ndiko ndasenga kwa Prophet of Jesus ndimwibuye mwese ndabasabira ivyungu natwenze ujya mwana reka vuga mu ndi bino mwana mwabyumvikanye cyane niwe oya rijyabuye nukuri urumviriza ega Jesse numva abantu batankurikirana nange muzobazwa byinshi rijyabuye ririmwe umugisha rijya bagita ibuye ry'inyishu ni iry'inyishu yego hari inyishu wavanyeyo urezi jewe ubu nkeneye amasource y'ivyungu kabe menshi yego urumva sibuye simanu nanje nkabashe ndakubwira ntibiva mu kirere egaye ntagimazo kubesha aro ara pastor w'abandi kandi mama ndavuga ko ari Joshua simbandi gute ega Joshua bo nuwagomba nuwagenda kwizera nk'ikigugu mu maso yabashima manda bazobona ko uri mu bandi none jewe je ntiyambwiye ntiyatuye yuko rijyabuye ryiwe rimwe ivyunguka yego sawa oya ririmwo inyishu ivyo je naragenda atura ivyo nkene nanje ndarindiriye yama dusenge ndagushinga ndagushikije ku vyunguka gishika gasi nakubwiye ivyunguka none ndakwereke jewe imburugini nayironse gute Jamburugini ngiramo tubari hariho umuapotre yitwa Now Prophete Now yitwa Albert mbega amazina we Prophete Albert yaransengeye yego yatura ko jewe iyo ndiko ndakora ikiganiro n'umukozi w'Imana nama ndamusaba anyature ku ikintu yanyatuye yuko mu mezi 3 nzofise imodoka sawa ico gihe umengo ari muri November kaza gatana mahera wari ufise ntatanu ndamaye contact yiwe twari kumwe na Patrick open mic ico gihe umengo akora muri BTV yego cenda tura contact mu kwezi kumwe namubwiye nawe tebane ngo ndaguhe lift gusa nubu nta migitoro yanyemereye Prophet Now umviriza gushika ubu yari yambwiye ati urabyo Prophet yari yambwiye ati wewe ukaronka imodoka zadagurira igitoro narugira mu telefone umwibuze sinje ndavyibuka man ega ni kugira ibintu byose bije biba mu muco nubona ko afise n'amazi adandaza Spirit amazi yitwa Spirit donc urukura mu telefone Spirit water Spirit nayi wiwe yo abasengeye nanakorera he Prophet Albert mbega yari bari bapost nawe ubonye iboro byo kuri Twitter yari yashizeko byako birasirikira yari yashize kuri statue bacagira screenshot akira kuri Twitter je urumva je nawe nyene onyaturira ikintu ico nkora mbanza ndacizera rijyabuye rero rya Prophet of Jesus none ririhe kwanza igihanga aho hafi ya plus afise umusozi yashize ko ibuye igihanga bro umva ntantu yamagenda ahagenda guhera jeudi Joshua misi yose chaque jeudi ni yabari agaruka dimanche yaje kuri eglise muri riyabuye muri ico gihe atungwa n'ivyamwa gusa agitunda rimwe ku munsi ega Joshua ntashaje muga Joshua arakuze nubone burya bwanwa buri mwimvi shana none wavuba kareho oya none je hasi abo bangana urumva ari sondesha cyane nase je na Big Fizzo oya ba Big Fizzo ni bakurubiwe ni ba Big Fizzo barakuze gusumba Joshua naye ko bengo ni washa muze ya Didier oya Didier ntashaje gose ashobora kuba ari mu quarantaine mugapana quarantaine za kure za hafi ko ashobora kuba ari mu 80 combien mu ma 80 ya hafi yo mu ntanga ariko mbwa Fizzo n'aba 70 ya 70
mugabo DJ ni mu makatreve makatreve mugabo yo mu ntango sha nibaza ko ari nko mu katreve nyene cyo 80 cyangwa 79 oya nta 70 najaye nkujya wewe nuzenye bya oya si makatreve ni makatreve mugabo pana yakure ni nkujya nuzenye bya yitwa nde Eric Eric twariganye Eric ujyanye Kitegetse twariganye primaire na secondaire je ngenda kwazi kazi niyo mpamvu rero ari abandi bantu gusa kubera imitwaro y'abantu yiremeka usanga baca bucume ngo barashaje mugacisha kubaza ikibazo ukiraho ujya we nuzenye ujya asengera hajya nuzenye bamwita hajya ujya dade wabakori Ferdinand Ferdinand yiga imbere ku ishuri umwaka umwe oya worumva muri kuri ETS yiga imbere umwaka umwe Cedric Jeriga 9e Cedric yiga 10e kanagi usanga musuma kandi urumva aho 9e 10e je naradubuye 8e bisigura yuko ari promotion yo wanje niyo mpamvu rero je uravye abo ranje nagiye wagiye kabisa nivyo ubundi yashobora cyari mu bambe nagira ngo ibintu nagiyemwe by'abagore nibyo byaciye binsazisha kujya abana plutôt vy'umugore umugore uyu aranyitaho cyane baguma bambwira ati wowe rero ngaha kandi mani wowe uriko ravyibuha nabi uranengene ngusike ngana no ni regime y'umugore ni binyene babicamubwira ngo hagabanya naho guma mbwira ngo ninavyara ngo akazi kazova gakunanira sha uzobupfuye ari ikintu shike cyo kubaza akazi ko kurondera apana ivyo bindi mwiyumvira mubambe apana mubambe zabikunanira mubambe yo kunariya kashare nabucu utari bucuti uzavugira ngo kundi Benice so yavuga ati ngo yavuze ngo mama shedi ngo nkurayo uzavuja kwi indi yabibuze ati bigabo by'ubyishinga maragu nino bikaranirera jewe ninywera amazi urabyo je ninywera amazi mu gihe nywa amazi life kuva je saporo bayikuye ivuye ku isoko naciye nimukira ku mazi sawa siguri rero ahantu tuzohurira nizo ngorane jewe kukuvyiwa kwiwanje nta ngwara ziriyo Beni yavuze ati ahantu umviriza tureka niyo vya Beni jewe ndaba gusa yuko inda idafuka ibihimba bikenewe ndamezira nguma nzana ijya metre yo gupima nenda batani sawa ngaraba ingena kamara muziro kareya acha ndaba ninda agati bado ndaja biracagende ata ama position yose ndayakubita hariho byazamwinci reka nonjane ngahantu hankoni hari ikintu riko bavuga ikintu kibamana inyenzi hari ikintu mutahurijeko ivyo uvuze byo kwatura no kwizera ico jewe nubwo chimamande batavyemera je vraiment sindi contre hari ibintu biza mu bitanga none ko ibintu byose mwamumagaza chimamande reka nikubwije igitonde bikubwira kwe kutuvuga ati simbizi ibyo yemera kwe gwamuzana chimamande yavuze kuri wewe nagize iki yavuze ati bajya profete bijya bibwa niko bivuga abiti bibwa bijya bibwa kugira ngo bigende gukora nyabitangaza ngo bihamagara basimbizi atanaho bisa bisane n'ivy'Imana naho sa n'Imana kandi umuntu naremwe nande yavuze ati nimiburi kugira ngo bagende gukora bari kwitwaza abantu tuvuga tuti aba bantu turabemera mwanka simbizi bakoresha umwanya Chimamande ikintu cyambere akwiye kumenya hari abantu batumwe intama zazimiye abo ni bande abakozi b'Imana Yesu yavuze none the prophet of Jesus Yesu yaje mission ya mbere yazanye Yesu kwisi yazanywe n'abanyabyaha none prophet of Jesus adatwaye abanyabyaha nyene hariye kugira babone bitangaza bature babone urazi nk'amadiri we rindira mwino misi noti igiye kuboneka wenyine uzokwiruka Tanzwe nguserukira abanyabyaha jewe ndi umunyabyaha yemewe n'amategeko abizana vyatura ahubwo Joshua zubwenge man jewe birazwi neza ndi umunyabyaha akwije ivyangomba rero ufashe umukozi w'Imana yiyegereje umunyabyaha yego agafata umunyabyaha akamutwara ati iribuye yego riri nk'ibi byayo wature yego siwe yambwiye nature
kuko yariko aradutembereza dabo ubu uyi hajya urazi ko ariko Joshua yadutwaye ahantu bariko barubaka ariko yego byatanguye agenda kuhasengera ari umusozi agenda gusengerako mu nyuma barahagura yego kuhagura yahagenda kuhasengera ajya kurara mu hoteli mu nyuma ati wapi nibishoboka cyabubaka akageto asengeramwe wenyene ndabyumva amaze kubaka akageto bariko arakubita amashuri ariko arakubita kashize amashuri niki ni gusa ikintu nagaye ni drapo ya Israel hari uravyumva oya ivyo byo vraiment normalement oya vuze ngo Imana ya Israel oya tweje n'Imana Imana ya Israel je ntaniyo nemera uravyumva rero Israel ntanemera igigume yica abantu wapi nube baramaranya hariya baterana amabombi yasiyo hari Imana y'abarundi y'amahoro urabona ngiye turi mu mahoro kubera Imana yacu twemera nta hari urugero ngo turagiye guteramuna amabombi jamais sasa rero yakaratembereza abantu abereka ati aha tuko turubaka ibi hajya naho twafitiye umugambi ko tuzokora ibi c'est-à-dire ivyo bazo nivyo muri kazoza mugabo hari ivyo muri president bariko barakora uravyumva so kandi ivyo bintu bya mbere ivyo byose bariko barakora ni ibintu batanguye gukora ni ibintu byateguwe ata rufaranga na rumwe bafise aho ncangaruka jewe ndi umuntu nkorera mu kwizera cyane ko namantanga example je narakoze hamaze imisi y'ama challenge y'abantu bagira ama mariage bakaraba ama budget ngo miliyoni 100 uravyumva yego je naragoze projet y'urubanza mfise kwizera gusa atana infamfise gusa mfise ikintu nani mfise ni kwa kwiyemera sivyo no kubona yuko ushobora kuba gukora urugo kandi nkabona yuko mutwe mfuruguta ushobora kwibeshaho yego uravyumva nico kwanza cyari kiri important est-ce que je ntarageze yuko notunga undi muntu nkafata amashaje ivyo vyonyene nico ni kwakira ngati ni ya pa ya mbere yego hamwe bisigaye navyo n'Imana ibikora uravyumva si biva mu kirere hariho quelque chose nani mfise ya inkoni nkimwe Mose yari afise urabyumva aho niho ahantu haba hambaye hari umuntu atangurana mu kwizera na Yesu igihe agwiza imitsima ni ko Yesu nta muntu kwifuza kumera nka Yesu nta muntu yifuza guca amakanda ya Yesu nta numwe ko Yesu ntiyarongoye giye guca amakanda ya Yesu nta rugo twogira Yesu ntiyagira haba kene guca amakanda ya Yesu ntupangatireka nubake reka ngiri kene kuba nka Yesu nukugumuyerera ikanda kora example umuntu ari makanda ya Yesu 200%. Okay. Ndamugubwira. Tairo 6 demana. Demana. Jereka wewe kubera kunza nyo. Tairo 6 demana ujya ni Yesu ijana. Yesu ni kujya ngene yari yibereyeyo yazinduka mu gatondo. Nuko ata radio zari zihari akirira ni radio yiwe ata muntu avyonze simbizi jozanye mu kiretse gusa dossier imwe yagiye gukora agenda guhara mu rusengero leta yashinze yugo rusengero rubisoko aravuga ati mwana abo baciye bamubamba ashaja muri mubambe mugabo ibindi byose Tairo na Yesu ni bamwe simbizi aho hantu rene tuza kwahuriza abantu bavuga bati hari ibintu umuntu akora no gukomera ora kavuga none gasha Yesu ko tuza ari umwe wa 6 number demana nyene aje gute muri dossier na cyane abantu benshi bito ko ari umusazi ni mwenda guha example nena Yesu igihe avuga ijambo ati ngo biragoye yuko ngo umutunzi aja mu ijuru ngo ni nk'ingami ya guca okay baba meshe babashi yavuga ijambo gute oyo nkeka ro musazi ashaka kuba umutunzi desem hari abantu akubwira ibintu atari mu karorero kavyo ndakwereka ama etage akubwira ati nuko atayurimwo biragoye yuko abantu bakwizera urabyumva mugabo uno munsi hari abantu benshi batunzwe n'ijambo rya Yesu kandi bizera kandi bagizera ego Yesu ntiyagira harara Yesu yarazize n'indaya baraso kumutera amabuye indaya Yesu we muntu wa mbere yakunda indaya byataye
Nisizo na mazayi zarazimiye yagiye kwa Simoni ni yaramuzima aragira iki acazinda irazira musomagura ku maguru siga amavuta iragira iki tino no umuntu amatama tiwe Simoni we naji wawe nta care wamaye mugabo uyu wa undi bagomba kutera amabuye ugati utarajya nawe na ntabikore usanga rero hari ama challenge menshi yotuma je no kubwira ati numere nka Yesu mugabo kugendera mu ijambo rya Yesu ni vyiza cyane Yesu no mukujya kugira abafungure yabanza kubaza abajama ati wenda babaze bene wacu nta numuhwi basi ndayigwize bajya kuri maji Ndashaka kubaza abantu tutarenze nga ahantu ibintu bya Demana bihura n'ibya Yesu aho bihuriye n'aha d'abord byari bivuye kwa Joshua ndavyumva aho no munsi nitukiri muri maji ubu ibihe byo gufata umuhwi ngo tugire maji igwire byaraheze ukeneye yuko umuhwi ugwira urafata urarondera imbuto zawo ukayitera apana ngo bigwiruko nibyo Joshua ari karagira ibintu byo kuvuga ati ngurumva ngo amahera yo nabwiye tuko ari abandi babateka mutwe ngo numukore ngo mu mufuko ngo muri imikashi ngo amahera cyatse kandi ntuze yarabikoze Prophet King Ben ngo n'ububandi abayavuye nyamahera Oya, ayo mafaranga yoza mu mufuko wawe ko amafaranga yose afite nimero numva ko bari amafopapi no Yesu giheri mugeni bwikana mu bugarira ntiyagwijije ntiyafasha amazi ibi rero byo kuguza amazi niki ucurondera nk'abamesha nk'aba bakora no mazi bakabwira ati turakeneye ko murinda mukora amazi inzoga Yesu yavuze ngo afite 3 ans zo gukora wariko mwebwe mufite imyaka myinshi kandi muzogenda wino kimwe ibintu by'ibitangaza umviriza kwizera gutungwa n'ibitangaza ni bwa bunebwe jewe umviriza jewe Joshua narabaje ikibazo kimwe kubera iki mwahisemo kuva mu vyumba by'amasengesho mukaza kubaka ega mu vyumba by'amasengesho bakubwira ati genda ugume mu nzu ni wapfa uzobona amazu meza iso yagiye kuturondera mugabo no mapolo mama ayo mazu meza no musinye bariko barayubaka je aransiguriye vision ati aha hantu ni indege zisha zivuye hari ati mfise indoto yo kuzobona nga hari ibintu vyiza ubona uri mu kirere like akabisha mu buzima busanzwe ega hage uko bigenda kose kugira ahiyumvire nuko yaravuye hanze peut-être hama arabona ijya avuga ati ahantu ifo ko haba ikintu ko hari ibindi bihugu abandi ndava mu Burundi n'indege ngo mbone mindi ngene bimeze hari ahantu usanga vre muri kuriruka kuri aeroport ubona ibintu vyiza ahantu rero hameze ahantu rero ho gushira ibintu vyiza bivyubatse neza bikanga ruri mu kirere ni gihanga ko ni indege yaterise urabyumva bisikwera yuko iyo ni imbono baha bafise urabyumva yo kuba ku Burundi kuko twamaze imyaka myinshi twigishwa yuko ivyiza tuzoyibona twapfuye nindarazuka ze gushinga intaye ngo nabonye ibi alors moi j'ai une question est-ce que bon just ibintu byo kwinjiranamo n'abantu ofisi ndabikunda mugabo jewe numva bakwidogera abantu benshi bidogera ngo wowe nguvuga ngo Demana like ko ibintu akora twajabutse turi muri okay turi muri entertainment urashaka ibyo byabaje Joshua byobyo ni byiza ko umuprofeti nico kimwe ko byose ni monde spirituel ko na Demana ari muri monde spirituel impamvu ndakubwira ndakuzanira ivyo bya Joshua n'ivyabandi is the same ni simwe bose barimwo mugabo zitawu gutanduka none shima manda bita gute ba Joshua ni bibwa kubera ivyo monde barimwo si yarimwo siyo warimwo kubera iyo buri gihe iyo umuntu utamutahura mwita amazina yose ushaka jeje nta kumenya we nta mwigisha kwigisha ibiharuro ubona umengo zararutse canke abashimiste abo bigisha benshi aha sita abashimiste abashimiste bo umengo bwarapayo umengo bwatarize ni like ivyo yakwigisha byari ivyo ntivyari ivyo cyane gose ahubwo byari ivyo cyane mugabo urumva mugabo uravye ingene bayimereye ko umwanya wose afashe utuntu ukabona araje gato yivu yafashe yiruka voilà nk'aba biologiste bobo baradutwara ahantu ndibuka niga kuri kuri Seo Buyenzi lycée de la Commune Buyenzi hari mu professeur yitwa Cesari Habonimana Cesari ndumva ko ndabibuka n'amazina yaradutwara hariya mwijabe hajya hari bijya biti amashofsuri yego yaradutwara kugenda kurondera ama insect tukima tubiho
nk'umuntu ashobora gufata umwe akana kwigisha igihori wapi na wapi mu buzima busanzwe nta kintu na kimwe ndahuriramo n'igihori cyabibaza none hari umuntu asara gusumbuye bijya bintu basi by'ibiharuro by'ama vecteur ntumbaze bijya bacapagura peut-être uri kuri ubaka urabikenera atari giharura ati aha ivu bingano kugupima ivu ugira ibige aha inkingi ndayigize gutya angle ukamenya ati kugira aho basi birapasa hari n'ahantu uri kurakata imodoka uruvuga ati bana aha ari naye katira nga hari risk ko no gira isanganya mbwa ndabigendeje uko ni bya biharuro nyine buri kuragira ivyo nuko meme n'abatizi ivyo biharuro baravyaplika mugana n'abandi bantu nk'aba bakora ano mavuta dukoresha mu modoka ashobora kumenya ati amavuta ni biharuro bari karakoresha kumenya ati amavuta yashizemwe ni sawa ya nifo uzobe no ku mapine y'imodoka ariko ibiharuro hari ibiharuro haje bifise ico bisigura kubona ni biharuro me igihori okay chauve-souris ngene yideplace ça m'aide à kumenya ngaho nyene none biza guhura gute ko bavuga ngo okay nkinyigisho bege ibintu managira bo vyose urabibona niko ndagureza akarorero muno musa ashaka kuvuga ati je baranyigishije ingene chauve-souris itambuka mugabo kwibona mwijoro ngo kwibona mwijoro none chauve-souris kwibona mwijoro te ku murango birafatinswa chauve-souris igenda mwijoro Sengena kumenya rero tufata rero umuntu ariko arakwigisha ivyo waravyize warahejeje après excitant uri kora réfléchisse narigishijwe igihori ngene ngo amaguru yacu kiranane birababaje umunyeshuri yatemutse kubera igihori kwera cyamunaniye gucapa Sengena kumenya rero eske mu byo demana ariko arakora twigiki ivyo demana arimwo ikintu cyambere kitwigisha nuko hari abantu bamaze gutahura ico ari cyo umwidegemvyo yego ariko ari degemvyo nariko ari degemvyo arazi ko ari wewe ari mu mwidegemvyo okay kuko umuntu yitwa umusazi iyo afise ivyahungabanya mu kibano demana ahungabanya iki sikajya umusaya akavuga ati mana ya ujya musaya yiririye hari ngorane guteye none ko yonze vyatari ko yasubiye inyuma yatakaje none yonze vyatari igihe yaravyibushe naho none kumwamita umusatsi oya je majo demande abantu bashaka kuvuga bati ibi bintu nubwo turiko turabifata nk'ibisanzwe azohava agiramwo hehe donc ubwo barakomeye demande arakomeye gusa ari wewe monde arimwo nagwa example yuko suguje Joshua aragenda ajya ku musozi akamarayo 4 jours atajya atanywa yego we ni mushaka kubona ku mwisho nacemera sa ndisho nacemera ko mudashaka kubona kumwe ibintu urabizi ujya vuye après 4 jours nta kunje ko n'ibintu bimwe je ndavyemera none je sinemera ko demana none umva isi ujya wewe nuko maybe afisa amashikanwa sa defata ko demana ari mwisi yiwe demana ari muri monde spirituel ja vrai ego oh my god none hari umunsi tumwe atandika ijambo meditation iki eka iyo umuntu ari muri meditation umuntu ari muri meditation rero kugira umutahure bisaba nawe uje muri iyo meditation nawe isi uyitahure uko ari karayibona ndange bisigaye ko azobona demana yamaze imyaka n'imyaka ndibaza yuko yatanguye nka 2020 kombi ahantu yakoze cyane mvuga ari karakora cyane ni 2023 yarakoze cyane agerageza kuzana ivyiyumviro bishobora gufasha aba artiste kugira baje mwisi bagombye kuba barimo umu artiste niwe bantu ba mbere umva ati yatanze amadon yagihana rubakisha ibitaro yageragiza iki niki hari ivyumviro byinshi demana yashikiriza vyotuma umu artiste agera kuri ugo gwego muga ivyo vyumviro kubera ekarabishikiriza n'abantu batabitahura kandi naho ne biya bamwisha umusatsi komera uravyumva yiswe umusazi nabo bantu batabona ibintu bariko baramubwiye wewe arafise ukuntu ibintu ariko arabibona n'ingene vyagomba kuba avuga ati ibi bintu namwe twobigenza ukuntu byogenda mugabo kubera ko hamwe mu artiste yogira batari mu mboni imwe urabona ni nko umuntu
namananga example nk'umuntu ufata nka Mugisha Mugisha kakobwa kanje kamwamikazi mwamikazi karazi gukoresha telefone afise 2 ans kandi kazi ubwenge nkako umuntu arazi telefone arazi kuyikoresha arakubwira ati nta ma connection arazi n'ibyo arondera wenda mu telefone aramenya ibyo arondera ndamwereza gusa gutya aramenya niyaja ngira gusa kumukira mu mode pass na mode pass aragerageza ari byo amaze kumemoriza gatoya mugabo kwa tuba dufite ama mode pass maremare hari usanga ibindi bimucanga cifate ro nka Mugisha umushize naho umushira muri 1990 usanga yoja muri 1990 akagenda wani Mugisha kunye na mezu today agasaja muri 1990 angana kujya nyene afite na telefone birumvikana ko atamuntu yomutahura vyogwa ningene bamutaho waratu no muntu no mwana no musazi hari abantu rero usanga bafise imbono ya kure ikompri akayibamwe no munsi bademana y compris moi aussi moi aussi ne mpamvu naciye mvuga ati hari ingingo jewe naciye nifatira ubonye ufukibana bya kuko ivyo demana avuga fin de fin niyo turiko turaja sio tuvuye urazi jewe nk'ubu babo je ndafise ama interview menshi nakoze ama interview menshi nakoze uno musi rero naguyeko ndiko ndavuga ariko na Juste Gael ingene bantu zenya babuze babima ama visa basatubi bande me uno munsi hari ibintu byinshi nagenda akora bituma buguruka uno munsi bararonka ama visa uravyumva atwariho byinshi uvuga bakwita umusazi ni question y'umwanya baza ko tuva ofete ari ibintu twavuga bo bakibaza ngo na mabifu bose imbiza afise inzigo aratwanka aranga satubi aranga fizo arangane muga ubifatiye umwanya ukavyumviriza neza ugasanga hariho iyerekwa ujya King Ben sinzi ndabisubiye mu mwana karero gasa n'ibyo bavuga yavuze ati buje Chimamanda bw'ibintu avuga wazi ko ari prophecy abantu batazi kuko hari ibintu avuga kuri Joshua yo kwirinda gukora kuko avuga ati aho biri hose ari ijisho rya Chimamanda avuga ati iwe nicayo gikora mugabo aririnda paske hari ijisho ry'umuntu sigura ko ari ibintu umuntu avuga no akora no munsi cyangwa avuga no munsi ugasanga bigiriye umuntu muri avenir ntazavunikire ntazapfire ku rugamba nka n'umugabo w'abanyamakamba cyane mu monge ati rero cyayiyubare iyo nk'umuntu ariko aravuga ibintu birimwe akantu udatahura viza no mucira urubanza egera umenye ivyiwe twese ngaha twishwe no kuza turakira abantu imanza ibintu tuvyegereza umutima kubera minyone yavuze ibi abana reka ndamucira urubanza kubera ko afise iyi look kubera ko yambaye uku kubera bimeze uku kagasanga ntuzi impamvu wasanga hariho a story behind jenga story iri behind ivya Demana yarakoreye cyane ino entertainment imyita umusazi kandi n'abaririmbyi bamwise umusazi jewe nariswe umusazi umuntu ambye yanyise umusazi ni Karabasasa sawa mugarazi era nabipostinze ati umusazi arabipostinga abafana biwe babahungu biwe bose ati simbiza arasara ntangorane mugabe ibyo navuze bonyene okay Karabasasa singuke yari ikomeje ngo ama video umuntu aramukorera ni Kent P ntazopfa aririmbye ama piano ntazopfa akoranye na Elari igihe Karabasasa apfungwa afunzwe na Don Bright bari bapfuye yuko video ari Landry SB azoyikora mu gihe Satubi nawe exigence kwari uko video ikora nde Kent P bugero projet ya We Love Music na Satubi irateba uravyumva mugabo uno munsi babandi nyene Satubi yapinga avec le temps
nibo uno munsi bariko baramuzura y'amapiano ya Pinga yego uno munsi niyo yamusubije kumugira kara yari yamaze kubakara abasasi ubu bakagaruka kubasatu ico nico vuze urabyumva bisigura iki rero hari ibintu twe tubabwira abantu ico gihe twabivuga ico gihe batubona nk'abasatsi mugabo hari jambo tuvuga ribarimwo ico bita imbona kazotsa niyo mpamvu twebwe mu kibano batwita imbonera kure ambanze ngo amazi narenga hamwe aciye apfu niyo mpamvu mu kibano batwita imbonera kure sawa kambanze ngo amazi kandi sawa rero iyo umuntu avuga ibintu kuneza je ndashobora kuraba umu artiste nkabona uko ari karigenza nkabona ati uyu nta n'imisi ngaha azomara jewe ari jambo nigeze kuvuga kwa Double J Birman Boy yego umunsi bagenda mu Rwanda no apana igihe babarisha inyama umunsi bagenda gukorana projet na Bruce Melody bafashe aba artiste bose b'abarundi nivyo nabo ba followinga bose bagira unfollow bose bacha ba followinga bose Bruce Melody ndababwira ati iyo mission nayibonye kwa nice here nabibonye wa postinze urumva abishaka bagende barabe kuri page yawe oya nayishyize kuri nuzenya kuri apana kuri page nagashize kuri chaîne no kuri statut ko ni kuri chaîne yanje yanunze ya urumva ginga ndayiguyeko urumva umunyarwanda bizi neze ko ari ku rugamba rwo kurondera miliyoni Double J nakiriko mu Rwanda nta kibazo bafise kandi barazibiye nitwe kwinjira mu Rwanda barazibiye nitwe kwinjira uravyumva kijya gihe ubu no mu Rwanda twagiye kandi twagiye kubafata miri ego muri iyi minsi ni bari bwinjire ngako barabizi ko umupaka wugaye mugabo bo barabizi ko iwabo ntibashobora kuga urumva twebwe mu abanyarwanda twarabugariye mugabo bo ntibashobora kugira iki kutwugarira kirazira barabizi neza ko badukeneye ivyo nabivuze kuva kera urabyumva kose ko nafe narababwiye ati abanyarwanda bamaze kubona ko turi bijuju bikanze yuko turi bijuju ni twebwe turabaha ikaze hama twebwe iwabo ntibashaka yuko natwe tugira gutya duhana hano ku buryo baraza no gukora ngaha ama concert bakaza bizaniye aba journaliste babo ntagira umujournaliste numwe mu Burundi bahereza content mugabo hariya gushika naho concert ya Vestina Dorcas ababikameye bose baciye babasinyara kandi bakaca banabita ko ari aba improv urabyumva voilà bisigura iki abanyarwanda bo bari decide abaririmbyi bacu bari bamaze kubinjirana naho ne bigoye yari Birman Boy indirimbo ibisusunu biracavuzwa mu club yabo bari barazibiye ku buryo atamurundi ni numwe avuzwa ku butaka bwabo barazibiye na Kidumu basubiye kumuhereza concert bari barugaye totalement urabyumva ubu ibyo bakora byose babikora kugira bibaze igufurira cyariko makumuzi twinjiye neza endate twabafashe miri ama urabona ubu abapeti bose amaso asa na rouge urumva nk'iyo ndirimbo karabasasi yasohoye ingene ifise ingufu ahubwo nyene ahantu dushaka ko hahereza urumva uyi revyo kijagero ba Double bari binjiye Birman Boy yari ifise ingufu nyinshi cyane ngaha ku buryo ukoranye gusa na Double canke na Kiri ku indirimbo yategeza kujya hit nabazahahiye bakoranye na bantu zenya na Alvin Smith apana remix ariko ndakubwira kijya gihe rero baca bararaba ati mu Burundi kora ico gihe Fizo yaramaze kwitahura yaramaze no kubamenya bavuga ati reka bano bapeti abari buducishako kugira entertainment yabo tuyihonyore ko bashaka inotere yo ngaho ko burya reka ndakubwiza ukuri nta munyarwanda numwe yokora concert mu Rwanda akarihisha akaronka vibe nk'ivibe iri mu Burundi oya kandi mu Burundi basanzwe baganase n'umutima w'urukundo mu Rwanda hari ibyihebe urumva bose baravuga bati inji Bujumbura nkagenda kuri Zion Beach nduzutsa inji Bujumbura
nkagenda aho ngenda hose biraza gutagata rero ya vibe yacu kandi urumva natwebwe icyashya kiba nuko babahaye iyo show abarimvye y'abarundi nabone bacha baprofita nabone bakaja muri nyasho urabe nka za finale za Primusique bazanye bo target yabo kwera u Rwanda bari bo bashaka yuko umuziki wabo bawo implanta ngaha u Burundi muri entertainment bacabugera province y'u Rwanda bo bakubwira ati ngo nguru nurundi Rwanda niko bavuga ati ngo nurundi Rwanda ega nabajije abanyarwanda rero bafise kungene muga barakunda abantu bo hanze bavuze ati oya bonde bariko gusigura ingene ngo Rwanda no Burundi ari kimwe ngo bava ngo nurundi Rwanda muga bamenye yuko umunyarwanda wese arafise ahantu bita ku Murundi no munyarwanda we Rwande we petit Rwande petit ku Mirundi we petit Rwande uyu umenye yuko buri munyarwanda wese afise ku Murundi kuva ko hejuru gushya wo hasi afise ku Murundi kabiri arafise ahantu bita ku Murundi ndo mana petit kebana yo Simbi turangiza ndashaka ko tuvuga kuri aka kantu tutogeye tutavuzeko sinari nagahejeje ako kantu kwanza kabada kama Birman Boy ntunciremo hagati rero qu'est-ce qu'ils ont fait bace bagira plan yo kugabanya inguvu Birman Boy baca bahereza ijya collab bakoranye na Bruce Melody baragenda no gukorana na Yago oya Bruce Melody bagiye gukorana mu Rwanda ya projet yanuzenya baragenda barara ya projet ya Yago barishi nyama yari finale ya inuziye yuko ari sinema kwa rero bashiraho amagufuri mu mupaka ubyumbe byo sasa bamaze kijya kintu nababwiye ati ibi bintu Birman boycott umuziki wabo uramanutse kandi ngahe byabo birahetse kandi byarabaye urabona musi yuko barasora indirimbo ukabona ko yari abantu zirabashikira mugabo ntizikigira zanguvu nizo zari zifisho bwa mbere urabyo ko zanguvu nizo zatuma umuntu abantu bamushuhira abantu bavuga bati jewe no kuri kw'Imana ndagenda kuraba concert ya Dabo urabyo rero uno musi rero kugira ivyo basubire kandi garukana ijya nguvu niba ariko barakora bicaye batwara inguvu nyinshi bana nk'ama video bariko barakora ubu bashiramo uburyo bwinshi cyane gusumba ubwo bashiramwo before uravyo mugabo savale bizokunda kubera ubu no munsi ubutere ni gwacu mu nyuma mana twace dushima twarabonye neza yuko entertainment cyashigomba igenda kagirire kubera bamaze gukora ivyo ntihayo acubona aba na underground ko kwibweyeye karaza agategura show y'Ubujumbura gatrose trop niwe hajya umusaza icyadukubitira kagufuri hajya ku mupaka pa abarahejeje ati mwe nibanze mugume nga tubanze rero twiyubake kandi twariyubake oya nituraheza turiko oya bado turiko turindire ba Karabasasana yagiye muri Europe kuta amaturne agaruke turindire biga nivyerekana yuko turafite ikizere yuko entertainment ivyo narabivuze nafise ama interview mention hari interview naguye ko nakoze na Fizi ndiko ndasigura ingene ubu entertainment hari ikizere ko ejo bizogenda kuko benshi abataye ikizere yuko ubuzima buri impossible nibajya bazokumva ngo inzira ya Serbia yugurutse bagaca bavyina n'umuririmbyi avyina ngo inzira ya Serbia ni sawa uwo n'umuririmbyi nawene abona yuko ata vision nimwe afise ku muziki kuko umenye yuko amafaranga yinjira mu muziki amafaranga ya mbere aho bakora daboro bahembwa mu madevize kuko umuzungu agwa amafaranga yaguharuriye daboro umwanya umara uri mu nkambi ubwira ikiruzoronke impapuro kandi nuzokora nakazi k'umuziki ivyo uzokora bazogoreza uraterura amakarato cyangwa ugende gukora mu z'abaretrete se barakunyako yoyo zivije shaka ko tugahera heza mugembere ko tugahera heza ndako tugafatanya n'aka kantu reka dufate iminota nk'itatu usigura kuri iki kintu hari ikintu uno munsi nabonye uno munsi dukoze iki kiganiro hasohotse indirimbo zikase 6 namba 7 tubona indirimbo ya Big Fizzo tubona indirimbo ya Satbi tubona indirimbo ya Bega Nibande Miro Team tubona indirimbo ya Bega Bande benshi cyane uno munsi basohoye wamengo ni nkaho ibyo no munsi byasinze Bifese yavuze ikintu gikomeye ariko shaka nawe ayishoheraheza ko kubijanye no muziki w'u Burundi uvuga ngo utera imbere yaragije ikintu kivuga ngo mu Burundi igituma twebwe twisubiza inyuma kenshi nta kuntu
jengo Bface ashobora gusupportinga Fizo mugana ashobora kumusapotinga mu gihe nawe nyene basohoreye munsi basohoreye umwe ngo bategezwe guhana n'imiburiburi nk'iminsi 3-4 kugira ngo baze mugire promotion hami yindi nayo ize aronka umwanya kwimuga kuko ntubamwe muri competitive deje ushoge muri competitive oya akazi karagabuye oya hari ikintu ushaka kusigura kuri ikintu cuko bari njasora indirimbo munsi umwe est-ce que ubibona sawa canke ribo ni fresh ni vyiza cyane kuko uraje ni kwa iwanje ni sawa kuko zisohokeye rimwe niho challenge ziba kreye turaba dufise umwanya wa challenge sinzi kurabona yuko burya bupeti bwa Love Music bamba basohorera indirimbo rimwe everyday ahubwo bigiye nibiki aya tipu siriko banga umwasohoye uwundi acyasohora mego umwasohoye uwundi acyasohora basohora rimwe sayimwe kandi mushamo bavuga kandi zidugira rimwe kandi mushamo bavuga urabyumva challenge muri entertainment zakere tuva amasantima ivyo Bface yavuze je navyo nshigikiye kuko aho no gufata amaranga mutima tukayashira muri business ife ko tumenye ko twamaze kuja muri monde ya business ubu dukora ivyunguka uravyumva buturondera ivyunguka sohore ikiza produit za ukundwa ku isoko niyo uravyumva Fizo yasohoye Karabasasa arasohora Melody marasohoye hari n'abandi basohoye ni indirimbo nyinshi zasohotse urumva ikiza kuhaba niyo challenge bose bashiremo ingufu gira zishiki gusohora ni kimwe no kugira abantu zibashigire ziye kuri marché nitangaza makuru iro nk'ivyo zivuga aha ubwo rero nimba ubona ko ariko biri reka iyo nsiguro yawe reka turayineza kwa kigwa na Bface yari yavuze ati ivyo bintu byo gusohora indirimbo munsi umwe ntibikunda ko indirimbo yagira promotion ngo cyane ko ibiganiro by'imiziki ari bisigaye atari byinshi cyane bari bakwiye kureka bagahana iminsi ubwo rero katwizere ko bari mu kazi bagome mu kazi nyene na cyane cyane ndenda gukumbuye man naje big up sana asante sana